ndakubwire n'abantu batuko turakurikirana babwire yuko nta muntu n'umwe ngaha yorganiza evenement umuririmbyi yunguka ngo murajya amahera ngo munyamatike naho babujuje amahera apfa muri ajya amatike si amahera y'inyungu kuko stage aba yakoresheje irarenga ayo mahera y'amatike uranaho no kuvuga ko iyo umuntu agize ayo evenement bagatangisha n'ubwo buhera kugira ngo bagure ngo mugure ubutumwa bwiza kuko ubutumwa bwiza nta muntu ashobora kubugura urataha nta giciro gihari ku butumwa bwiza mugabo aho ndashaka kubwira abantu baba dukurikirana cyane cyane abarundi barakunda gukonsoma ibintu gratuit ma c'est pas bien kuvuga ubutumwa bwiza n'ubwagusa nivyo mugabo ubwo butumwa bwiza kugira ngo bushikiye none nkubita voilà nki kamera iri kwirarenga umuntu ariko akora abona iyi image wibaza ngo ivyagusa mugabo c'est pas gratuit iyi kamera igugwamera iyi microphone igugwamera aya matara aragugwa electricité iragugwa ikibanza kiragugwa rero no kuvuga wowe nyamba wahizaga na programme ukavuga uti reka nshigikire iyi TV online akarabera ntubuguze ubutumwa ifo kuyo mentality ifa mu bantu nukuvuga ifuko mwiga kugira abantu rufundi bameze barashigikira ibintu iyo babona igikorwa ari ciza baragishigikira c'est tout ubutumwa bwiza ntibugurishwa kuko nta giciro kiri kuri bwo mugabo burashigikirwa siko nukuvuga ujya muri rimwe utamushigikiye mu buryo bufadika kandi buzobona kubera ko indirimbo uyibone wewe gushikire nuko aba yagiye muri studio bamusaba amahera abamisiyoni bamusaba amahera ama déplacement production mastering numbaze ibintu hakagera clip rumba aho ni turava muri YouTube tugiye muri clip na video rumva izo cassette zose iyo utarumatse ntazumenya abakunzi ba Ndufacom TV baramukije nyiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye nkuko bisanzwe ni Fafa Praise agarutse mu kiganiro himbaza time turabaramukije aho muri hose turi kumwe n'umutumire hano mu kanya turaza kumwakira atubwire adufundurira agaseke yatuzaniye mu kiganiro himbaza time tucakiramwo abaririmbyi tucakiramwo abakozi b'Imana tucakiramwo abamizisye ariko abo bose message nimwe kandi ibyo ni ibintu bihuriye ku kintu kimwe kitwa guhimbaza Imana rero n'umukozi w'Imana bivaye nuko namubonye icari cyafise ashobora guha abantu benshi niyo mpamvu namurindiriye naragerageje uko bishoboka kose ndamurindira ntibyoroshe ariko yakoze kutwitaba reka sinomuvugira sinzi ko ari umupasiteri canke ko ari apotre ntabwo ari umuntu ariko canke ko ari bishop reka byivugire turaguhaye ikaze ndabaramukije papa ndaramukije n'abakunzi ba Ndufacom amazina yanjye ni Prudent ndi umwe mu bungereye ishengero Jesus Christ Church ndabashimiye ubutumire mwabihizanye mwakoze cyane wisange mu kiganiro cacu nihimbaza time sinzi ko mu bijyanye no kuririmba twaguhamagaye nk'umukozi w'Imana kandi twaguhamagaye nk'umuntu ashobora gukora icyo atanze rero sinzi ku bijyanye no kuririmba ko ugeze kuri umuririmbyi nko tubimenyereye tubyumva abakozi b'Imana benshi dusanga kera barabaririmbyi ariko ugasanga nyine izo ngabire ageze ko umukozi w'Imana yo kuririmba yarayihebye sinzi nibaza ko nubwo nk'ibirimo gusangira ni kubera nakorera mu YouTube no mu maki mugabo nibaza ko ndi muri ndabirimo cyane by'umuziki byo guhimbaza Imana biciye mu muziki ego ni byiza cyane mbega uvuze ati ko udashobora kuri YouTube mbega bibaye ngombwa ntiwoshobora gufata umwanya wawe nawe ukabishyira ahabona experience yawe igafasha benshi isi yose Imana ibikunze bizoba kabisa ibyo twifuza ndizera neza yuko Imana idushoboje bizoshobora gushirwa mu ngiro kandi bishirwa abantu reka kugira ngo abadukurikira
badukurikirana bamenye neza aho bari kumwe watubwiye ibijyanye no kuririmba mbega wabibaye n'igihe kingana gute cyangwa poromoma gushika ubu bifatanya no kuba umukozi w'Imana bimeze gute muri izo kariyeri zose uko ari zibiri? nibaza ko gukorera Imana ntibitandukana. ni ukuvuga urashobora kuba uri pastor mugabo kandi ukaba ukora mu ndirimbo mpimbaza-Mana. nibaza ko ataco bitwaye. nibaza ko abantu barakunda kubitandukanya mugabo twebwe dufise nk'imwe w'Imana mwebwe akorera muri twebwe ibyo ashaka byose. uramwungere ukaba ntagakariro ka Dawidi yari umusicien, yari umukompositeur, yari umuririmbyi mbwa kandi yari umwami. urumva rero urashobora kuba umu-artiste mbwa kandi ukaba n'ibyo bindi Imana yifuza kuba urashobora kuri ego. Reka rero twinjire neza mu kiganiro. Umunsi dufise teme ivuga gutereka. Tubwiye kujyanye na teme dufise uno munsi mu kiganiro himbaza umwanya n'igwanyu. Ego nagomba tuvuge kucerekeye ngo inyifato y'umuririmbyi canke muri ibyo mpimbaza-Mana mbega yogira inyifato kibereye kugira ngo umuhamagaro wiwe ushikame. rero jewe ndakunda kuvuga ikintu kimwe iyo umuririmbyi canke reka tuvuge ntituvuge umuririmbyi ubwari. jewe ndakunda kuvuga umu-artiste en general kuko umu-artiste hariho kuririmba, hariho kuvuza kuririmbe, hariho biratandukanye. hariho abantu bacapa, hari abantu bagira iki. jewe nkunda rero kuganiriza beaucoup plus aba-artiste en general. rero iyo niyo teme niyo tuza kuganira. Mbega ukiraho nyene baratandukanye muri ntasi wo mu-artiste bimeze gute? urumva umu-artiste ni umuntu afise iyo ngabire ya art en general. urashobora gutara umuririmbyi ukaba uri umudessinateur, barahari muri gospel b'abana b'Imana mugabo bakeneye kumenyesha Imana biciye mu bicapo. abo rero turakunda kubibagira aba-musiciens. mbega abantu tuvuze gospel mbega tubona abaririmbyi gusa bari ku microphone mugabo hariho aba-musiciens nabo banababekinga cyane bubafasha kugira ngo ushobora kuririmba ata muziki. rero nashaka gusa ni juste question yo kuvuga amatemo kugira ngo abantu biyumve bose ntibumve ko tuba tuvuga abaririmbyi gusa mugabo umuntu wese afise ingabire iri muri iyo angle ya art ko art yose Imana yitanze kugira ngo ishobora kigarukire. ego ngaho ibyo turabigaruka ko. reka tubanze twinjire muri iyo teme. umwanya n'igwanyu karibu. ego rero mwe ko baramutsa rero kuramutsa mwebwe mwantumiye kandi ndamutsa abantu bose bakora dukurikirana kuri TV online kandi ndabasabira Imana kugira ngo Imana ibahe impemu y'ishurirwa ivy'Imana igiye kutuganiriza canke ivy'Imana igiye kutwigisha muri kano kanya bigira ico bimaze mu buzima bwacu byerekeye inyifato canke ingeso umuntu canke umu-artiste wese gospel. nibaza yuko mu gifaransa baravuga ngo tel père tel fils. ni ukuvuga ngo uko umwana asa na se, uko se ameze n'umwana ikabasa. ni ukuvuga ko tuvuze ngo abantu ngo bagire ingeso n'izi izo ngeso ntibashobora kuzironka kuko turafise aho tuzikora. ngo je nshaka kuvuga isoko ry'inyifato canke inyifato ibereye iza kuva hehe. ni ukuvuga ko icambere na mbere ngomba kuvuga imbere yuko dukoreshwa n'Imana canke imbere yuko dukoresha ingabire Imana yaduhaye, imbere yuko dukora n'ingufu zacu kugira ngo iyo ngabire Imana yaduhaye ishobore gukoreshwa n'Imana, irifuko tubanza kumenya iyo Mana banza. nta muntu aja gukorera umuntu atazi. ntushobora guhimbaza umuntu utazi. ntushobora gutazira umuntu utigeze ubona ariko arakora. urantawe. ni ukuvuga vyose iki kintu niho vyose vyugariye kubera ko abantu benshi no musi bararirimba. uyu munsi abantu baravuza mugabo bakavugiriza uwo batazi, bakaririmbira uwo batazi, bakaririmba n'uwo batazi. reka ndaguha akarorero. jewe uyu munsi mwaramvuye mugabo nawe ndababwire ngo je ni munsi
mwaramboye gusa kuri YouTube peut-être canke mwaraje ku shengero murabona umuntu ariko arigisha murumva ko muri interesse muvuga ati umuntu akora yigisha ibintu biri interesse reka tuzomutumire urantaho ngo nkunda kubaje ni jewe Prudent wa vrai uranzi yafafa munsi urantaho mugabo at least jewe bakubaje ati Pastor Prudent ameze gute urashobora gute Pastor Prudent ndabona arirabura ni muremure gato asa gutya na siko ntashaje cyane urabintu nk'ibyo mugabo ushobora kurenza ngaho urataho nico kimwe rero niyo kubisanzwe ibintu vya ni uburyo bwa expression uburyo bwo kwi-exprima kubisanzwe rero mu gihe umuntu yexprima ibintu azi usize gukurana vuga nkuba kubwiye bati fata sawa uravuga Pastor Prudent amajambo yo guhera kubera iki kora ko unzi agace gato siko ntuzi ingeso nzanje ntuzi uko mbanye n'umugore ntuzi ko niba gashobora kuba ari nafuye kwambara cyane bya vrai ndarongoye hari ibintu byinshi udashobora kumenya kuri je amadetail rero bishe bikugora ukunza kumvuga kubera ko unzi agace nico kibazo bakunda guhura naco yaba baririmvyi yaba artiste batandukanye ntushobora kuja kuvuga umuntu deep kandi umuzi agace urabitaho ukuvuga wowe bace baguhisa yose ngo urongore president worship uraza ku experiment icyo uza gukora uraza gusura n'indirimbo z'abandi bantu mugabo that's not president worship ukuvuga mu gihe umutima wawe utari muri ibyo bintu urakora nta president worship urakora kuko iyo turirimba cyangwa iyo tuvuza cyangwa iyo dukora ikindi kintu cyose kijanye na n'abatisa bahora dukurikira tuba turiko turexprima uwo tuzi tuba turavuga uwo tuzi tuba turagaragaza icyo twabonye nkuko Yohana yavuze ngo icyo tubabwira ngo nicyo twikora kwe ngo nicyo twifatiye no kuba si ibintu by'amanejande by'ibitito no ni ibintu tu experience tuzi byo tuko turababwira rero ndabikambira abantu bakora dukurikira ushobora kuvuga uzovuga Yesu uzovuga Imana mu rugezo wayimenye ukuvuga Imana mu gihe utarayimenya uzoka muri vya bindi nyene ukama wumva uri muri sikre uri mu muzingi uhese ubwaye ubwo muri hahandi nyene kwimvura ni kubera iki kuba ta support kuba tagira oya ikibazo si support kuko Imana nishigikira umurimo wayo sinzi ko munaho ico bita provision ni pro na vision uvuga Imana yashizeho ibifasha ibintu byose bikenewe kuzofasha vision yayo abantu bagukurikira yerekwa y'Imana haba Imana itanga ibishigikira yerekwa bo bakurikira ibintu biza gufasha ariko kandi atari hari urantaho nyamba Imana akarorero kuvyerekeye guhimbaza Imana gutazimana canke bice muri yayo yose bakuririmba kuvuza iki objectif y'Imana no kwizina rya Yesu Kristo libiriki bishegwa hejuru hamukacubona rero muri ibyo kuzona mu musicien kuzona mu artiste we warahagurutse gwakeneye ngo izina ryiwe ngo mugisagara nabonye rimenyekana hamugacukenera ngo Imana ivugira iki igasa kugusupport Imana kukira bona umutima wawe urashobora kwenda kwegera abantu kubabwira ngo jewe ngo ndafise album ndafise igikorwa nkeneye ko mushigikira mugabo umutima wawe ugeneye gukorera Imana no umutima wawe Imana ikabizi yuko byukuri wowe ukeneye kwerekana izina ryawe wowe ukeneye nawe bakumenye nawe wumve yuko uri umuntu urantaho nawe wumve ko ufite personality alors ngiki kibazo gitse Imana ntiyigeze itanga ubufasha kugira ngo promote umwana w'umuntu Imana itanga ubufasha kuri promoting izina ryayo kubera iki kubera ko izina ryayo niryo dukirizwamo hari izina twahawe mu isi no mu ijuru abantu bakirizwamo atari Yesu Kristo cyo gituma ari gospel iri centre kuri Yesu apana kuri twebwe amazina yacu ntashobora gukiza abantu ariko izina rya Yesu niryo rikiza namuntu akora dukurikira atari izina Yesu namwizera ko Yesu ni wakiza ni wabohora uranaho rero nukuvuga no mu artiste yakora dukurikira hindura mindset hindura objective hindura kuko niyo washaka kwirekana we niyo washaka gushigwa hejuru ngendo kuri profane kuko biremewe muri profane biremewe ugasanga umuntu izina ryo niryo rihambaye niryo riri hejuru kuko ivyo ni umugambi wa Satani kugira ngo aho Yesu ashigwa hejuru umwana w'umuntu ashigwa hejuru rero inyifato yo umuntu yo ironka gute inyifato yo namanda babwire ngo inyifato yo iza kuza ari kubanje kumenya kwanza ukorera kuko niyo guca bugufi ni gute wowe umenya guca bugufi ni gute wokwiga guca bugufi kandi utaramenya Yesu kumenya ciye bugufi araganduka gushaka urufu
kugira ashobore kuturonka twebwe. Ni kuvuga iyo uri kuramenya Yesu Kristo uwo mugabo ukorera niho ushobora kumenya ingeso ugenderamo nziza. Tuma turiko turakomendura abaririmvyi, amakompetition, amashari yo kumva urumva ivyo bintu bizuva biheze abantu batabanje kwicara hasi ngo bigishwe Yesu ninde uwo bakorera ninde. Una musi umwana arasohora indirimbo igahitinga ubundi akumva arababaye hagushima Imana ati izina rya Yesu ryaramenyekanye akumva arababaye undi nawe ukumva ashaka gusohora kubera undi ngo yasohora. Ibyo bintu tuzobivamo mu gihe abantu batahuye Yesu bakuru bari n'aba prive barikorera barigenga canke n'abakozi ba Kristo canke n'abana b'Imana. Hama ikindi shaka kupresiza cyangwa nakavuze kumenya ntabwo yakorera kuri jewe canke kuvuga umuntu ushobora kuvuga umuntu utazi, ushobora kuja kuri ngo umuntu utazi, ushobora guhimbaza Imana utazi ntibikunda, ushobora kuvuga amakuru y'umuntu utigeze ubona akora kuri ibyo bintu. Urabona bavuga Imana batigeze babona mu buzima bwawe, abantu bavuga Imana bumvise abandi bavuga uri ibyo sivyo. Tubwirizwa kuvuga Imana tubwirizwa kuvuga ukwera kw'Imana twabonye mu buzima bwacu, tubwirizwa kuvuga amaraso ya Kristo mugabo amaraso twabonye ubushobozi bwayo mu buzima bwacu, apana ko tuvuga gusa amaraso mu kirere gutyo. Nico gituma rero mubona nta ubushobozi rero buza kuva muri uko kumenya uwo mwami wawe. Sinzi ko urabona yuko abartiste bafite ingorane ngo kurondera amajambo ngo atese mu majambo bari profo. Nta ndirimbo urumva ugasanga indirimbo ivuga uwera gusa holy gusa abantu bakamara isaha bagwarira iyo ndirimbo ubundi nawe agakompoza amajambo ari profo n'ibiki mugabo indirimbo nturayo. Donc ikibazo c'est pas ça. Ikibazo mbere na mbere ni profondeur yo kumenya Kristo ubwina. Paulo yaravuze ngo ndamumenye umva ibyo kuzuka by'urupfu no kuzuka umva kuvuga turakeneye kumenya Kristo, turakeneye kumenya uwo Kristo dukorera, turakeneye kumenya iyo Mana turirimba imbere yuko turirimba, imbere yuko tuvuga, imbere yuko ducapa, imbere yuko tuvuza, turakeneye kumenya uwo muntu dukorera, turakeneye kumenya iyo Mana dukorera. Rero niyo point focal kuri jewe. Icya kabiri bana ingeso siko iyo tuvuga ngo baririmbyi bafise ishari, ngo bafise igono, bafise kudakundana, kudashigikirana. Urabona hari ijambo Paul yavuze ngo mugire wa mutima wari muri Kristo. Mu Gifaransa bakoresha ijambo attitude. Ni kuvuga rero bikarina bakarorera abantu bo badukunda zishobora kubivuga ngo ndabihereze nako n'ibirebire mugabo genda urabe umutima wari muri Yesu Kristo. Yesu Kristo yari umwana w'Imana mugabo kandi yari Imana, kuko birivuga ngo byose byaremwe nawe, byaremewe kuba ibyiwe, byaremewe byose muri we, tout a été créé par lui et pour lui. Ni kuvuga byose byari byiwe, ni kuvuga n'isi turiko ni yiwe, n'ibidukikuje ni byiwe. Urantaho mugabo Yesu aje mu isi kuri katavukiye bwana urantaho. So ni kuvuga Yesu arafise iyindi level yo guca buvuze iri kure y'ibyo twe twigiye. Twebwe umva dushaka kuma turi hejuru, dushaka mu bintu byose tuje hejuru. Abaririmvyi murabona bafise ama complex, bakeneye yuko mu rubanza babatumiye ngo babahe nibeze imbere kugira ugira iki. Umva n'abantu birivuga ngo bona abafarisayo bameze. So dushaka umufarisayo ngo n'umuhimbaza Imana nk'ukuri no kumwe. Uranaho ukuvuga rero dufise ibibazo kuko ntituzi umutima w'uwo mugabo dukorera Yesu wari. Ukuvuga Yesu yarafise degré de yuguca bugufi kundi bwizure. Ntushobora kugira impact muri zose utagira guca bugufi. Ushobora kuzotera imbere mu byo guhimbaza Imana utazi Imana utaca bugufi. Rero ndeka ndaguhakarabuje niko tuvuga ngo niko tukeneye guca bugufi imbere y'abantu kandi udashobora guca bugufi imbere y'Imana. Haje guca bugufi tukuronka muri kujya guca bugufi imbere y'Imana. Abantu benshi bafite ubwibone kubera ko na presence y'Imana ntayo bafise. Baba mu bwiza bw'Imana, kuko uri mu bwiza bw'Imana Imana irakumenagura ikakubriza ikaguponda ukava ufise caractère iciye bugufi tekanye. Dufise abajene bafise ibibazo, bafise ama complex. Ndavuga urorero siko kugira bibafashe. Umwana ntafise amahera y'imodoka mugabo ntakeneye kugendera muri bus, ntaho bihuye no guhimbaza Imana kumwe sanari na voix abutumiye no muri taxi. Voilà. Alors, ni kuvuga ko wewe ukeneye nikura wabonye mu baririmbyi profane
bo barafise igituma petete ngira babigira uzoguma mu nzu kuva kuwa mbere gushika kwa Mungu basimple umuhimbaza Imana mu ukuri umubonera muri attitude yiwe muca bugufi mu kuba simple urana kandi turafise uburorero ikadabwira nyamba baririmvyi n'abamuziciens turafise uburorero bw'abantu batwitangiye abantu bafise umutima uciye bugufi barahari ushobora kubigira ko abantu basohoye indirimbo kuva kera zakubise amahiti n'amahiti n'ibiki mugabaki bacipowe baciye bugufi bari simple ari umuntu yise wowe baza kubasubya ubwenge baza kubasubya ubusirimu no ni ukuvuga ko buba bikora ko bize barazi gukorera Imana icarico barazi kuba mu Mana icarico barazi servir le Seigneur ko bitandukanye n'ivyo mwisi rero dufise generation nshasha rero kwiraza ifise reference mbi ifise reference ya YouTube ifise reference ya views ifise reference y'ibindi bintu mugabo ucutaka kore kiyo siyo reference ni jambo ry'Imana ukuntu ukwiye kwitwara ukuntu ukwiye kugira ngo kuba mu mutima wawe rero nibaza ko mu majambo make ntarandiriye umutima wo canke inyifato yo muzoyironka murabizi kusaba benshi barabizi mugabo gusaba bironka gute kuvuga guca bugufi kuba kushobora kuba hamwe n'Yesu kuba kushobora gushigikiranira umwe yasohoye indirimbo nta kibazo umushigikiye ryoherwa ko benshi ubutumwa bwashitse ku bantu benshi ivyo byo ushobora kubironka utaramenya Kristo Yesu kandi utaragira umutima wari muri Kristo Yesu wo guca bugufi no guteka yego nibaza ko amajambo make n'ivyo rero kuri teme ndayigize ko ibibazo byinshi rero notangura kubibaza byose ndabona ntitwumva hano ariko ndabaza bikeya muratubwiye cyane cyane ibijyanye n'umu-artiste aza ko aba-artiste bari no mu mashengero atari abatubona kuri YouTube benshi bazi ko ari abatubona bari kuri YouTube ariko bari no mu mashengero rero hari ibibazo mu ma-eglise menshi atandukanye kandi hari abana bazi kuririmba nk'uko mwariko murabivuga ariko ikibazo gihari uyu munsi ikintu bita amamikrofone kirateje ikibazo ibintu byo kuririmba mu makorale ndabimaze n'imyaka igera kuri 10 cyangwa irenga gato rero ugasanga hariho comportement nyinshi mu baririmbyi ugasanga azi yaramenye ko ari kuri backing cyangwa ari ko arongora umusazi ko bitari ntaza cyangwa ntaduga kuri podium nkuko umuntu ariko muravuga uwo muntu baza ko atari umutima w'Imana iki cyo kuca amashari ndibaza wa munsi inyigisho naje mu ariko murigisha harabaye cuno kwita amadeba ku baririmbyi akavuga ko hari na guhana amasomo mbega ivyo bintu navyo mu bivuga kwiki nibaza yuko ni ca kibazo nyene Paul yandikiye abi Philippe ndibaza arababwira ngo ntiyagiye ikintu kimwe muzokora ku bwikeba rero no kuvuga ko mu gifaransa ndakunda version bakoresha ngo on ne fait rien par esprit de rivalité ni kuvuga ngo compétition kurushanwa ndababwira abantu bakadukurikira turi muri profane abantu bari muri comparaison ugera uri nani mukariye ugera akaze ugera ararenze ivyo twese ibyo turimo turabakozi turabaserviteur nuvuga twebwe dukorera umugabo umwe ntitwikorera twebwe sinuko nawe la difference ifuko babisepare bamenya yuko turi muri shengero turabana b'Imana dukorera Kristo dukorera umwami umuntu uvuga wewe ndi wakora Kristo akamenyekana nanje n'inyungu yiwanje kuko dukorera umwami bitandukanye na profane barikorera umwe wese akurikira hiti yiwe umwe wese akurikirana inyungu ziwe mukifu kumva ko twebwe biratandukanye hama ikindi yavuze ngo ntihagire ikintu muzokora kugira ngo murondere kukayangana rero bijya by'amasuku bivaye bikora ko hari umuntu yakayanganye gusumba abandi akavuga ati ni gute none uyu ari we yuguma aririmba mu mafestival yose ni gute uyu ari we yuguma afata amabeking y'abaririmbyi bose oya y'abaridere bose oya reka tumugire iki tumukorereko ni ukuvuga rero ni bimwe natangura mvuga ivyo ni ingaruka zo kutamenya Imana ivyo ni ingaruka byo kutamenya ibintu abantu bakura muri profane wowe ukabizana mu vy'Imana nuvuga ko ni Imana ukorera nta yuzi wowe urikorera wewe ukorera hakumusengero rya muntu mu guhe gukomera umuvuga uti Imana imuhezagire mukomeze icakora gikore neza tuse dukorera umwana umwe kandi wowe wamusengi nujya ari hariya kuri podium mwese mu impera niyo urantaho
kandi Imana ntiyumva uri kuri microphone, Imana yumva umutima. Umuntu arashobora kuri microphone YouTube yamubonye yarosoma views yanditse mbwa akabura inyunga z'Imana, akona kaga gakomeye kuko views amamiliyoni asungana view imwe y'Imana. Babitaho nukuvuga ko urashobora kuronka views y'abantu menshi ngo ukabura inyunga z'Imana. Tije ibintu ntabyo nigeze ndaho ko ntibinyetereza kuko nta nyungu zanjye zirimo. Rero uyu munsi inyungu z'Imana ziri. Rero mu make ivyo bintu ayo madega n'ayo magafe yose ahaba source ni imwe, kutamenya Yesu dukorera, kutamenya umwami wacu. Ego mvera tukiraho nyene mutubwira ubucuti buri hagati y'abamuzicien n'abaririmbyi n'abapasteur tugiye muri cadre yo mu maeglise. Abo bantu bokorera hamwe gute kugira ngo bubake umubiri wa Kristo? Abantu ikibazo gihari premier uno munsi ngana abantu batatanye siko mugana ndababwira d'abord dutandukanye kuko mwaravuga ubutumwa biciye mu kuvuga, nawe akabuvuga biciye kuvuza, nawe akabuvuga biciye kuririmba. Muga twese tuba dukora igikorwa kimwe, abantu barabitandukanye. Abantu barabitandukanya, urumva umenga ujya yavuze na microphone pastori canke prophète canke apotre yavuze ijambo ry'Imana, umenga n'umuntu wo guha agaciro gusuma wa wundi yavuze bwa butumwa biciye mu ndirimbo. Hamubure hari ingwano abaririmbyi nabo bashaka kuguye nabo bahabwa agateka kabo bagira ijambo, sivyo ahubwo gusa nuko twese mu makategori yose tumenya ko dukora ikintu kimwe. Ifoko pastor atumva yuko umenga umuririmbyi ni menace, oya ifoko yumva ko umuririmbyi ashoboye kumufasha akamuba hafi, akamererwa neza, akaririmba ameze neza, agahinga ameze neza. Ni byiza n'ingaruka neza kuri we kuko iyo ufise abamuzicien beza bavuza neza, ufise umuririmbyi ahimbaza Imana mu no mu mwemwe, nawe biranagufasha niba waje kuvuga ijambo, uza kuvuga ijambo neza kuko uza kuvuga donc biroroha. Bwana birabishe umuririmbyi apinzana na pastori, umuririmbyi agatangura kuririmba aririmba n'imihari, pastori nawe akaza kwisha n'imihari, umva abari potopoto abari mashanje. Rero no kuvuga ko babwirizwa gukorera hamwe gusa. Pastori akamenya ko umuririmbyi n'umuvuzi n'umumuzicien bajya bose bariko bakora igikorwa kimwe. Yes, fupa ko haba amakategori bose bakora igikorwa kimwe. Ndabwira abapastori bako baranyumviriza bagira akanya ko kwitaho abartiste kuko nyamba hari abantu bibagiwe n'abartiste mwishenge. Akazi ni kenshi mugabo at least umutima tubwire ukumva ko twifuza kubaba hafi no kubafasha. Imana izotanga ibikenewe mugati tubimenye ko bikenewe ko bikwiriye at least. Ego hama barimbe nabo ico batekera nabo artiste ntibicinzira ukugumuka kuko hariho reaction mbi ushobora gukora ko bagufashe nabi. Ibyo bisigura yuko Imana ikibikura kivuga ati wewe birumvikana wari barababaye bari barakubabaje. Bana hari umwana bashobora guca mu ishengero usanga muciye kubera impamvu zitarizo, kubera kudatahura, kubera ko abartiste bafite ikibazo. Abartiste n'abantu bake babatahura kubera ko ibintu biba muri bo n'abantu bake bashobora kubyumva naho. Sasa bigatuma rero leadership y'ishengero idarokonisi ibyo bafise. Rero mugani nabo bagaca bategwa n'ishavu rero bakumwenga gukora n'importe quoi kugira berekane yuko turashobora gukora dushoboye ibyo dukeneye byose. Ubu usanga uguye muri rero ugiye gukora ibintu bitandukanye, ugiye kuvuza mu makara, ugiye kugira iki wandura ingeso zitandukanye mu makara. Ibyo bintu byose rero naho byavuye abantu baricinzira kugira baje kuronka ibintu batabahaye mu ishengero. Mucyo usanga niwe waguye mu makosa kandi umva Imana ntizoca ikweza ukubera ko bagufashe nabi. Nico ndiko ndavuga impande zose muca ubwenge mube maso nimwicire inzira. Ego kiraho nyene ndamaze kuvugana n'abaha kuri kote y'abaririmbyi cyangwa abamuzicien. Hari benshi dukunda kuvugana
ugasanga arakubwira ati twebwe mu ishengero nta gaciro dufise, ugasanga arakubwira ati je n'ikaye ndakibura, ugasanga arakubwira ati ikirato kirahera, ariko ugasanga bandondera ko nama ndi muri eglise, atari ugasanga ingorane uhura nayo ntibagomba kuyimenya. Umwe nawe ariko arambwira ati none bari bakwiye kudufata nk'abakozi b'Imana, ati ko umwe basi nawe tuba byose mugabo bakamenya ubuzima wayeho, ntibabukeneye ku ishengero gusa batazi ibibazo bwe, ugasanga abaririmvyi aca yumva akorera Imana n'imyidogo, nawo watekereye iki canke abo bakozi b'Imana watekereye? Jewe nobahanura ikintu kimwe, nobahanura ko mu gihe shengero kiriko ririsuganya, ifo ko ba artiste bamenya ko urashobora gukora utundi tuntu apart. Ico kintu ndagisubiramo kandi ndagisurira kubera ko narabonye ibibazo bakunda guhura navyo aba artiste, abaririmvyi, abamuziciens barishizemo yuko bazobeshwaho mu n'ingabire yabo. None gashaka ico kintu wo kurishiramo ko kikugaburira, ukabura ahantu uzi neza, ubona abantu bari imbere yawe, ukabona neza ko kitigeze kibatunga. Abantu basohoye indirimbo zigahitinga bwagushika uno munsi, izo ndirimbo zitababeshejeho. None wewe ni gute uguma ushaka gufusa? No, genda mwige imyuga nk'aba artiste, genda mwige ubuzi bundi. Hari abartiste benshi bari ku ishuri, iyo oriente mu kintu wumva ushobora gukora uyu munsi, hari ibintu byinshi umuntu ashobora gukora, aba ari ibyo uzokoresha amaboko yawe uronke ibikubesha. Hamugende gukorera Imana uri free mu mutima wawe. Uretse ukuntu biryoshe kuja kuvuza mu ishengero, uzi neza yuko atamahera witeze mu ishengero, biraryoha, urivugiriza, uririmbira, ukabuzi neza je ndafise ahantu nza nkora nkaronka ratio, nkaronka baye, nkaronka iki uranaho. Hakuba mu isi suja mu ishengero widogera pastori, widogera naka oro widoga, bimwe naho ndavuga Imana ico kweza no kubera ko ngo wirabibone gituma kuri idogo. Oya, widoga Imana ntaho muhuriye, kuko Imana ikunda umutima widoga, kuko Imana yaraduhaye byose kugira ngo tume dushima. Bivuga ngo tume dushima mu bihe byose urantaho. Rero ikintu cyose uziko gishobora gushira muri position yuko mu kuri doga yarano kivemo, bivamo guterera, suko biba gukorera Imana. Oya, ahubwo no kuca ubwenge ukamenya uti reka nje gukora nisunganye. Kujya ndabaha akarorero k'umuntu nemera mu jambo ry'Imana mu isezerano rishasha yitwa Paulo nta mahera yaje kwakaba, kandi yari apotre, yarafise amashengero Galatiya, Efeso, ariko abwete muze muregeranya muzanire. Siko yabikora, we yarajisha amahema, yari businessman, yarajisha amahema akironkera uburyo yarabisiguye igituma. Yavuga ati sinkeneye ku butumwa mvuga bwayo, sinkeneye ko ari umunangaye ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu. Rero nzokomera ncumu kure nkore niyo nuze nubaha abantu bari sincere mu mutima yabo, bakeneye gukora Imana mukuru no mu mwe mugabo inzara irabishe, ntarubaye ntaki, ntibagira amakari, bagira kuvuga nibiyige baca ubwenge, biyige imyuga, biyige ubuzi bundi bashobora gukora kugira bashobore kuba. Yego, mukiraho nyene kuno Paulo yagomba gukorera Imana atakiye atacasavye abantu. Hari ikintu kindi gikunze gutera amakonfusion, benshi bakavuga ngo ubutumwa ngo ntibugurwa amafaranga. Urabona ibi vy'ama-evenement ategurwa, mbega umuririmbyi abiteguye gasaba amafaranga, aba akoze ikosa nkuko nkunze kubibona babidiskita ko ngo ijambo ry'Imana ngo ubutumwa ntibugurwa amafaranga, naco mukunda kwiki? Okay, ico umuntu utari muri evenementiel ushobora kwitaho. Nama ndakubwire abantu tuko turakurikira ndababwire yuko nta muntu n'umwe ngaha yorganiza evenement umuririmbyi yunguka ngo murajya amahera ngo muri amatike, naho babujuje amahera apfa muri ajya amatike si amahera y'inyungu, kuko stage aba yakoresheje irarenga ayo mahera y'amatike. Uranaho no kuvuga ko iyo umuntu agize ayo mahera bagatangisha n'ubwo buhera kugira ngo bagure ngo mugure ubutumwa bwiza, kuko ubwo butumwa bwiza nta muntu ashobora kubugura. Uratahura nta giciro gihari ku butumwa bwiza. Mugabo aho ndashaka kubwira abantu baba dukurikirana cyane n'abarundi barakunda gukonsoma ibintu gratuit, c'est pas bien. Kuvuga ubutumwa bwiza n'ubwagusa nivyo, mugabo ubwo butumwa bwiza kugira ngo bushikiye none ngo kwita voilà nki kamera iri kwirarengana, umuntu ariko akora abona iyi image wibaza ngo ivyagusa. Mugabo c'est pas gratuit, iyi kamera igugwamera, iyi microphone igugwamera, aya matara aragugwa, electricity iragugwa, ikibanza kiragugwa. Rero no kuvuga wowe
nyamba wahizaga na programme ukavuga uti reka nshigikire iyi TV online akarorero ntubuguze ubutumwa ifa kuyo mentality iva mu bantu nukuvuga ifuko mwiga kugira abantu urufundi bameze barashigikira ibintu iyo babona igikorwa ari ciza baragishigikira c'est tout ubutumwa buza ntibugurishwa kuko nta giciro kiri kuri bwo mugabo burashigikirwa siko nukuvuga ujya muri rindi utamushigikiye mu buryo bufanika kandi buzobona kubera ko indirimbo uyibone wewe gushikire nuko aba yagiye muri studio bamusaba amahera abamisiyoni bamusaba amahera ama déplacement production mastering numbaze ibintu hakagera clip urumva aho ni turava muri uti tugiye muri clip na video urumva izo cassette zose iyo utarumatse ntazumenya ugashyira ujuja gratuitement abatise ngo bakunda amahera bagize ni kuvuga ifuko ducubwenge ifuko mentalité zacu zihinduka ifuko kumenya yuko ikintu cyose umuntu akunze ashize n'umwanya icyo kintu nyamukeneye kudusura kandi kubona ikintu nyinshi menya yuko bimufata uburyo biramutwara uburyo bwinshi bikamutwara n'umwanya rero ifuko abantu biga gushigikira abantu babona bashobora kuko hari abantu bavuga ibinyoma hari abantu batanga ibitari byo hari n'abandi batanga byo byiza abo rero umaze kubona umuntu agufasha asura indirimbo zikagufasha shigikira nta kibazo shigikira kugira udushobora no kuronka n'izindi at least urantaho rero ni kuvuga ko iyo débat c'est un faux débat kuri jewe kubera ko nibaza ko nyamba hari umuntu artiste akora ibintu agura nk'amahera uyo umva yarahumvye kandi azokahumva kuko tugende dukora ama evenement kugira ngo nk'amahera kora ama evenement kugira abantu benshi bamenye Kristo Yesu rero mu gihe uyu munsi hataraboneka uburyo buhagije kugira ngo abantu bakore ibitaramo for free nimugire umutima wo kubashigikira kugira twese n'ibyo bitaramo mubibone sino mutabashigikiye n'ibyo bikenya mubona nabyo muzobona kubera ko turi mu bihugu francophone n'ibihugu bitazi gutanga c'est quoi donner ntibazi gutanga icyo aricyo cyo gituma urabona aba prophète benshi bakoresha intimidation kugira ngo batange ndabona imyemwe y'urufu ubuzima bwawe kandi atayihari uranawe kugira ngo sinzi kuvyumva kubera ko abantu tuvamo n'abantu batazi gutanga n'abantu batagira umuco wo gutanga n'abantu kugira batange urinda kuvuga cyane no kugira ibintu bitandukanye ariko mu bindi bihugu umuntu ashobora kumva indirimbo biramufashije agaca kurondera ubwo nyine aca avuga ati ingo wakiri mfashe umuco wacu gutanga rero nibaza ko ngira message yapashije ntihagire umuntu asohoka kuvuga ngo turaguze ngo gospel bijya biba bateguye stage n'ibiki na sound n'ibiki ntaho bihuriye n'amahera communication ibyo navyo bamenya rero kuvuga iyo umuntu ari muri evenement abantu baramujuja bakanamukritika mugabo niba bazi ibintu aba yaciye uraza umuntu arakora evenement akayiheza akaguma mu madeni mugabo abandi bakaguma bavuga ngo yaronse amahera abasha kubera ko ntibaza amadepanse yiwe bajya abantu artiste watumiye naho tubaha amahera mugabo artiste ari amadepanse umutesi niwo mutumira urebe kumuhemba mugabo aca yideplase abamisiyoni bazamuvugiza nabo nyine ucuru no artiste ari amadepanse minimum abwirizwa kuba hari amadepanse nyine ubwirizwa kuba ufise uri kuronganiza ibintu aho ugasanga ni menshi cyane menshi arengeye ayo umuntu yibaza ko yotanga rero abantu benshi bazi ko ati aguze itike abaza ati ndaguze oya sivyo nta n'amahera ajya kujya n'amahera ajya gukoresha ibintu byinshi album urayikoze neza agakora neza studio agakora neza video nziza yashobora kumutwara $10,000 wewe rero nk'ubu nguyiguze ngo 20,000 nguyiguze 25,000 ngo naguze rero urumva ibi ndabivuga mu byo tekinike kugira atwise abantu bakanure bamenye yuko ibintu bitwara amahera menshi barakeneye support barakeneye gufashwa birakeneye kuba hafi kandi birakeneye ko abantu bose babyumva kubera ko biragoye twikoreye hamwe twese bizoshoboka ukabona uti uyu muntu arafise ikintu Imana yavuze muri reka tumushigikire ukira aho nyine pastor watubwiye bijanye n'ukuntu abarundi atamuco gushikirana wari icyo kintu benshi bakivuga kenshi ko tudafite umutima wo gushigikirana ahubwo hari umutima w'amajoro nk'uko bavuze
no mu buzima busanzwe kandi niko bimeze. Meme abantu benshi arabona umwana abona ko yateye imbere akumva yorondera ikintu cyose niyo rero hava n'ubwicanyi kumva ujya mwana abona ko niyakira biwe bose bazaba bakize. Hari uwundi muntu we arara amajoro yiyumvira ukuntu yo kwica uwo mwana kugira asubize inyuma iryo terambere. Ibintu bihari muri ubu buzima nyine turimo kandi uko amajenerasiyo aba nibyo bica bigenda byafekita nk'uko wagiye utubwiye kumenya Imana n'abaririmbyi bataramenya Imana. Ayo mashari agumaho nakaranze ndenze araduza arageze kure. Icyo kintu nibaza ko twari dukwiye kugitahura. Musi utahura ko we niwatera imbere nanjye nzoba nteye imbere. Niyo gihe tuzosanga ibintu byose bigenda neza. Mbega ni iki muri ibi bintu bijyanye turi muri deba ijyanye n'umuririmbyi cyane cyane kandi abaririmbyi nk'uko tubibona indirimbo zikora ahantu henshi, zirakora mu manza, zirakora mu mashengero, zirakora mu bintu byose. Umwe niwe ariko aratubwira ati umunsi umuziki wofutwa burundu abantu bo kwiyahura. Rero kuko umuziki nubwo emotionellement urakora ku bantu ujya mu muziki usanze neza ariko ibi by'Imana byo turumva indirimbo iri mu ijambo ry'Imana umuntu yabaye inspiré ukumva igukuye ahantu gushiza ahandi hantu. Rero bari bakwiye kubitahura cyane abantu. Rero mutubwiye ibintu byinshi kandi tutoheza ngo tuvugire hano ngo tushobore kubimara. Rero nizera ko hariho abariko barabyumva benshi. Hama n'iki kindi mushobora kubwira abantu iyo migwi yose twariko turavuga ko abaririmbyi, abakozi b'Imana ndetse n'abamuziciens en général n'iki kindi mubabwira uno mwanya? Jewe icyo nabwira abartiste, icyo nabwira abamuziciens, abaririmbyi, abartiste en général, abakina théâtre, abacapa, abaririmbyi, je icyo nababwira ni kimwe. Nababwira yuko iki ni igihe cy'ikanguro. Ikanguro naryo ntimurindire yuko ari wa muyaga uzokoroka ku bantu ngo abantu batangure kuruka mu barabara bavuga mu ndimi z'ivyo. Ikanguro ni mu gihe wewe ku giti cyawe watanguye kumenya Kristo, wawe ku giti cyawe umwana wa pastor bavukiye mu ishengero mugabo eske waravuze ubwa kabiri waramenye Yesu. Nico nkeneye kumenya, niyo challenge nkeneye kuba. Mbega umaze wisanze uri muri Sunday school uvuza piano, uvuza guitar, bass, uvuza iki mugabo eske uramaze kwicara hasi ukiyoberwa uti mbega Yesu uvugiritse eske ndamuzi namuyuwa canke nuje bavuga ba pastor gusa. Nicyo jambo nkeneye kubabwira kubera ko twarakoze tumva ngo amisi ntibakizwa. Iryo jambo rero ndi muri Bibiliya nararibuze. Ahubwo hakiza umuntu nawe agacika umuzicien, umupastori. Ni kuvuga mbere na mbere twese mbere ko tuba abamuzicien, abapastori, abapotre tubwiza kuba abana b'Imana. Abana b'Imana bavyawe n'ijambo ry'ubutumwa bwiza, ivyaremwe bishasha. Ikosa ryabaye mu ishengero, abantu ntibabanje kuba abana b'Imana ahubwo baje gukora gupagasa batarabana b'Imana. Cyo tuma tubona abaprofeti b'abafrappeurs, cyo tuma tubona abakozi mu gifaransa bavuga ngo les mauvais ouvriers, abakozi babi, abaririmbyi baba mercenaires, abamuziki baba mercenaires. Kubera iki? Umuntu araguhamagara ngo uvuze gusa ngo uririmbe gusa. Oya, ako ntiyabanje kwanza kukwigisha kuba umwana w'Imana, kwizera Yesu kwanza ukaja kugukorera ukigijwe umunsi. Rero nico nashaka guhereza ko ndababwira nti ndabifurije kumenya Yesu ku giti cyanyu. Umwana wa pastori azobajije kwiwe nawe wejuje kwawe. Menya Yesu ku giti cyawe. Uri umumiziki, uri umusandu, uri umukiri, umukina théâtre, banza umenye Yesu ku giti cyawe. Niho nizo zindi ngeso mbi zose zizogenda. Imana ibaheza gihe. Rero kandi kantu gato akabazo kanyuma duca turangiza. Hari utubazo tumwe dukunze kubona tuba gasanga hari umuririmbyi mu ishengero nk'umuriteur gasanga ntiyigera yemera abandi izindi ngabire, ugasanga nyine ingabire yiwe nyine ari ikomeye gusumba izindi. Naho usanga hafite umuntu wakoha gasanga nyine ari gukora utuntu. Mbega aho naho nta kantu ko kwishira hejuru kaba kabayeho. Ego ni ukuvuga abariteur ndagomba kubatekerera leadership kuba hejuru y'abandi.
leadership no kuba umukozi w'abandi aja munsi ntaja hejuru. No kuvuga mu gihe wewe uzobona mu ishingiro ari we wenyine ushobora kurongora ni esheke kushingiro, ni esheke kuri wewe uri mu leader. Nyamba umva abantu kora kutamenya abantu bishimira ibintu bari bakwiye kuririra abo kurira akavuga ati umva umuntu akishima ngo jewe ni nasiba ndazi ko atakiza guca kumbe wewe ahubwo ni esheke kuri wewe nyine ushobora kubona uri mwemuye ko mwemuye ari watahari ibintu bidakoreka. Ni kuvuga rero aho umurongozi wo akorera abandi yigisha abandi kuba meilleur. Ni kuvuga icubero cawe muri ndero ukuranye icubero cawe nuko ahubwo ubona abandi bana benshi bariko barakoreshwa namwe mu w'Imana wanashaka twe twifuza ko abantu bakora neza kudusumvya. Nico kibaro cyacu ukicara hasi ukabona umwana ariko arakora ibintu birenze n'ivyo wowe ukabona Imana ikora mukoresha ibintu birenze. C'est ça notre gloire. Umuride rero wavure wa Yesu n'uyo ego nibaza ko n'umukozi w'Imana nabwo ntabizi cyane byo nico nyene leadership ni muri vyose bakuririmba kuvuga ubutumwa bw'iki ni Yesu yatwigishije. Yavuze ngo ushaka kuba mukuru muri mwebwe muki umukozi muri byo ntabyo bibuka bakeneye kuhitinga kuba hejuru y'abandi akeneye kurongora kuva kwa mbere ushaka kuba mu sivyo tangura kwandi kumenyereza abandi tangura gira rotation hana abandi kuko umukuru urimenyereza abantu ko musi niwe wenyine uhari oya bana abantu bakeneye kuba centre y'igikorwa c'Imana. Alors ko centre y'igikorwa c'Imana ni Yesu niwe ari centre y'igikorwa ciwe si twebwe duhari tudahari ibintu birashobora gukoreka. Yego kuvuga byinshi ariko nyine umwanya ariko ndizera ko tuzokongera kubakenera tukabahamagara ko kino kiganiro nkuko natanguye mbwira abantu benshi si ikiganiro duhamagaramwo abaririmbyi ngo baze batwereke indirimbo nubwo nabyo bishika ariko ahanini nkuko mwagiye mwivuga barakeneye abaririmbyi barakeneye kwiga barakeneye kuronka inyigisho nk'izi. Nkunze kubabwira abaririmbyi ati mbere yo gukora bino bintu habe inyigisho niba habaye inyigisho bakaronka opportunity yo kwiga bige ibi bintu rero nkuko turiko turabikora tuba dukeneye kuronka abantu baza bakatubwira zino nyigisho nizo zizoshoza umuririmbyi ko atarinda guma arondera abantu ngo ni mu promoting ko ataguma arondera nyene guhitinga amavyuzi ariko nibaza ko guhitinga bizovana nuko umuntu yamenye iyo mani imaze guhitinga ikamuhitingisha. Rero nibaza ko nitwa bakenera n'abanyuma tuzobaronka. Yego muri bishoboje ubaza kurara. Bakoze cyane bakunzi ba Ndufacom TV turashimiye cyane mwibuke kuko gukora subscribe kugira ngo gume mukurikirana ikiganiro cyacu cyangwa ibindi biganiro bica hano byoroshe. Turakunda cyane twari kumwe na Pastor Prudent hano turabasezeye naho utaha